Jean-Marie Bizimungu yafashwe bunyuruzwe ku muhingamo w'igenekerezo rya ndwi uku kwezi kwa ruheshi mu gisagara ca Bujumbura hari ku munsi wa gatanu afatwa n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi muri quartier industriel hafi yaho bita kuri Shanik. Inyuma y'iminsi abajyango b'uwo munyagihugu yaba muri quartier Mutakura ariko akomoka muri commune Gihanga intara ya Bubanza babaririza iwabo bahawe amakuru ava ku masoko atandukanye ko afungiwe mu gasho k'iperereza kari muri zone Rohero hafi y'isengero Katolika Cathedrale Regina Mundi. Kubwo amasoko yacu mu muryango wa Jean-Marie Bizimungu abamubarangiye aho mwiperereza banabamenyesheje ko amagara yiwe yifashe nabi kuko yasinzikarijwe ubuzima. Ayo masoko harimwo nabo mu rwego rw'iperereza yanabamenyesheje ko Jean-Marie Bizimungu yari ku rutonde rw'abajanwa imbere y'umucamanza kugira hasuzumwe ko boguma bafunzwe canke ko bokurikiranwa bidegemvya. Jean-Marie Bizimungu ngo yari uja imbere y'umucamanza kuwa 11 ruheshi ariko ntiyagiye, baguma babwirwa ko buca yitaba. Abajyango ababaha amakuru babasigurira ko ari kubera amagara yiwe yari ameze nabi cane bivuye kwihohoterwa yakorewe ariko kureka kumujana ku mucamanza. Amasoko ya RPA mu muryango wa Jean-Marie Bizimungu avuga ko babonye ku munsi wa gatanu hageze atajanywe kuri iryo sango babwiwe, basubiye kubaza narijya bari babwiwe kuwabo batigeze bo bibonera ubwabo yari ameze nabi. Uwabajijwe uwo munsi wa gatanu mu bakozi b'iperereza bakorera aho hafi ya Cathedrale Regina Mundi ngo yabishuye ko ivya Jean-Marie Bizimungu boshaka bakareka gusubira kubibaza ntiyarenzaho. Hari kuwa 14 za kuno kwezi kwa ruheshi akaba atakandi gakuru kiwe barasubira kuronka.